biroroshe cyane kumenya uko Satani akora, kandi nimuze muravyirengagiza irifo ko tubimenya. Kuva mwiremwa amayeri n'imitego Satani akoresha ni vya bindi, nimwave mwaza ngo hari cyahindutse. Kuva gerageza Adamu na Eva, amayeri yakoresheje no kuri Yesu, amayeri yakoresheje na n'uyu munsi niyagenda akoresha kugira ngo atugerageze, adukubite hasi. Paulo niwe yandikiye abantu b'i Korinto aravuga ngo kugira ngo naronke icyadutsindisha, tubimenye ibijyanye n'ibigeragezo, tumenye ibijyanye n'amayeri yiwe, kugira ngo naronke icyadutsindisha, kuko tutayobewe imitego yiwe nitwabitahura neza. Satani mu kutugerageza araca mu byifuzo, ibyifuzo byawe rero uragaba. Satani burya arabona utuntu ugenda wifuza agaca twogerako, hanyuma wagasanga yagukubise hasi. Urashobora muri wewe kugira ibyifuzo byiza, cyangwa ugasanga wagize ibyifuzo bibi. Icomwe tukamana ibyifuzo byiza mu mitima yacu. Ibyifuzo bibi hari igihe biza muri twebwe. Akarorero, urashobora kugira icyifuzo cyo kwihora uwakugiriye nabi, ukumva nyene uwo kwihora uwakugiriye nabi, ukumva ko ndose ububasha nanje ndashobora gukandamiza kuko nanje barankandamije. Urashobora kugira icyifuzo muri wewe ukumva ati n'abandi barasambana burya na jewe nobigutako. Ivyo ni ibyifuzo bibi. Hariho n'ibyifuzo bisanzwe tugira muri twebwe, ariko navyo nyene Satani akavyogerako. Hariho nk'ubu gukundwa, umuntu wese arifuza gukundwa, ariko burya nagira ndakubwira, ntubona ko umuntu wese yifuza gukundwa si icyifuzo kibi, ni icyifuzo cyiza, ariko Satani arashobora kucyogerako ukaza usanga yaguteye wagize ishari, yaguteye wagiye kwikundisha abantu ku nguvu, mbere bagaca bagutaritsa, ugaza usanga bikuviriyemo ikigeragezo, ugaza usanga birakuruhije. Kwemegwa ni icyifuzo gisanzwe umuntu wese yokwifuza, kwemegwa n'abandi na bene data, ariko ntuvyifuze birenze urugero ngo urondere kwemegwa ku nguvu, utanga amahera wemegwe. Oya, ntushobora kwemegwa kubera watanze amahera, ariko kwemegwa kuva hehe? Kuva kukubaha Imana. Sina abantu bose bokwemewe yaba byava ku Mana gusa, biva kukubaha Imana. Twubasha Imana izoduha kwemegwa. Inzira zacu iyo zitunganiye Uhoraho bituma n'abansi bacu batwemera, bagaruka bakaba ku ruhande rwacu bakatwemera. Rero ni icyifuzo gisanzwe, ariko birasaba tukigize twubaha Imana biragenda neza.